Nshuti namwe bakunzi b'ikiganiro impanuro, ndasubiye kubaramutsa ndabifuriza amahoro y'umwami Imana abane namwe ashibamire imitima yanyu. Muri kumwe na SABBAS NKURUNZIZA, umuririmbyi, umuvugabutumwa, ariko kandi mukaba muba muri kumwe mu kiganiro ciza nk'iki citwa impanuro. Tugume turi kumwe. Uno munsi uraza kumenya icyo tugiye kuvugana ko ni jambo ridasanzwe, nizera yuko riza kugira icyo rigufashije mu buzima bwawe, mu mibereho yawe. Imana iguhezagire cyane. Murakoze cyane, muracari kumwe na SABBAS NKURUNZIZA. Uno munsi tugiye kuvugana ku ijambo ryitwa umunezero. Munyemere twishimikize rino jambo riri mu gitabo c'Abaroma, igice cyawo ca 15 n'umurongo wa 13. Haravuga ngo Imana itanga ivyizigiro, ibuzuze umunezero wose n'amahoro biva mu kwizera, kugira ngo murushirize kwizigira ibizoba mubihawe n'ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Amen. N'umunsi rero ndashaka tuvugane ku ijambo ryitwa umunezero. Tuvuze umunezero dutegerezwa kumenya isoko ryawo. No kuvuga ijambo ry'Imana ritubwiye yuko isoko ry'umunezero riva mu vyizigiro vy'Imana, ivyizigiro bitangwa n'Uhoraho. Ikintu umunezero ni ikintu kidasanzwe gikomeye mu buzima bwa kiremwa muntu. Rero nagishaka bwa kiremwa muntu, nashaka ndakubwire ngo wirinde, ntuzokore ikosa ryo kubika umunezero wawe mu mufuko w'uwundi muntu. No kuvuga ngo umunezero wawe ntukawubitse uwundi muntu, kuko uwo muntu ashobora kuguhemukira, ashobora gupfa, kandi agiye ucutakaza icyo kintu kidasanzwe mu buzima bwa kiremwa muntu, arico citwa umunezero. Menya neza, ni ujejwe kuzigama canke gucunga canke kurinda umutekano w'umunezero wawe. Tu es le responsable de ta propre joie. Ntiwiyumvire yuko umunezero wawe uzovana n'ibintu, kuko ivyo bintu bishobora kuhava. Hari abantu umunezero wabo ari amafaranga, ariko amafaranga ashobora kugenda. Hari abantu ari business yabo, ariko iyo business ishobora guhera, canke umuntu runaka ugasanga umengo niwe source canke isoko y'umunezero. Nico gihe iyo umuntu wamugize source y'umunezero, iyo umuntu wamugize isoko y'umunezero wawe, igihe aguhemukiye, umunezero wawe ubugiye, kandi biragoye kugira ngo usubire kuronka umunezero. Umva ndakubwiye, gerageza kwiremera isi y'amahoro, isi y'umunezero, hanyuma uyibemwo. Mbega umutima wawe woba uwugaburira iki? Umutima wawe ugaburira amahoro, umutima wawe ugaburira umunezero, canke umutima wawe uwugaburira ibindi bintu? Hari abantu mu kubaho kwabo, mu buzima bwabo, bagerageza kwibuka cyane cyane ibibi, batazi kwibuka ibyiza, ariko igihe cyose ikibi umukoreye yandika. Wakora ikindi kibi akagenda akandika, noneho natovyandika ku mpapuro ziboneka, ugasanga n'umuntu ivyo bintu avyandika canke akabibika mu mutima, ico bita kugira inzigo yakazikira. Iyo rero umutima wawe wawugaburiye inzigo, wawugaburiye amaganya, wawugaburiye imyidogo, wawugaburiye kudaharira, wawugaburiye ibintu ibitutsi, umutima wawe hashobora kugera igihe uruha ukagwara. Ukumva abantu ngo bagwaye imitima, ukumva abantu bagwaye ibindi bigwara, kandi ugasanga bivana n'ingorane ubwiwe nyene yiteza. Bivanye n'iki? Ibintu byose bibi urazana ukabika mu mutima. Uwagucumuye ko ushira mu mutima, uwagututse ushira mu mutima, uwakwimye ikintu ushira mu mutima, uwakuvuze ushira mu mutima. Kubera iki uwo mutima wawe ushaka kugira nka pubele, ahantu ho guta ubucafu bwose? Oya, hindura umutima wawe ubikemwe ivyiza, umutima wawe nuwubikemwe ivyizigiro, umutima wawe nuwubikemwe amahoro, umutima wawe nuwubikemwo ibintu by'akamaro, ineza. Hindura, fata ukorope umutima, kuramwo ibibi, kuramwo abakugiriye nabi, kuramwo abagucumuyeko, kuramwo abo bantu bababaje umutima. Hanyuma bikunde umutima wawe uwuzuze, uwugaburire indya zitwa amahoro. Igihe wamaze kumenya yuko Kristo ari we wenyene
karorero keza, Kristo ariwe ntango y'ivyiza, Kristo ukamugira isoko y'umunezero wawe. Nshuti yanje nagira ndakubwire ngo nta musi n'umwe wabayeho uzokwigera ubabara. Uwo mwami Yesu ndiko ndakubwira ni umwami adahemuka, ni umwami adahinduka. Nameze nk'ababandi mu gatondo abamwari mumeze neza, ariko ku mugoroba ugasanga ibintu byahindutse. Sinzi yuko wowe umaze guhura na situation, umuntu mu gatondo akakwita sheri, umuntu mu gatondo akakubwira ko agukunda, ariko ku mugoroba bivanye na situation kanaka, bivanye maybe canke uko ushobora kuba wamushayeko canke wamugire nabi akaguhindura umwasi. Sinzi uko umaze kubona abantu bakundana cyane gose, iyo bankanye usanga aribo bankana cyane gose. Mwico gihe iyo umunezero wawe ubitse mu mufuko w'umuntu, cyangwa umunezero wawe cyangwa umunezero udepanda n'ikindi kintu, ico kintu kihavuye umutima wawe urababara. Naguhanura nkubwira ngo guhera ino saha, aka kanya tuganira, aka kanya tuvugana, umutima wawe ukuremo ibintu byose bibi, ukuremo ibyaha, ukuremo ibintu byose bibi. Umutima wawe ugaburira amahoro, umutima wawe ugabura umunezero. Hanyuma ufate Kristo umwakire nk'umwami n'umukiza. Niba utaramwakira, niba waramwakiriye naho umenye ko ari we muntu wa mbere ukwiye kuganyira. Umuririmbyi yavuze ngo amahoro yesama aruta yo narinzi, none nge ndahabona kuko nize kwizera. Amahoro Yesu atanga aruta ayo wibaza yuko ava mu bintu. Amahoro Yesu atanga atandukanye nayo sheri wawe yoguha. Mumaze kubona abantu bubakanye Kristo, umugore n'umugabo basezeranye imbere y'ishengero, bagira indagano Kristo imbere y'imiryango, babwirana ko bakundana, ariko ugasanga umugabo yatemye umugore wiwe, ariko ugasanga umugore yasutse ko umugabo wiwe amazi ashushe yamuturiye, canke bicanye. Abantu barahinduka, niyo natiro yabo. Uno musi ashobora kukubera mwiza, ejo akakubera mubi. Rero umuntu ntakwiye kuba isoko y'umunezero wawe. Niba wari ubona umenga amafaranga yawe niyo soko y'umunezero wawe, hari abandi bari bafise menshi. Hari abo yahiriye mu masoko, hari abibwe, hari abantu bari bafise ibintu bukeye barabibura. Ariko iyo ufise Kristo, iyo ufise Imana, iyo isoko y'umunezero wawe biva mu vyizigiro bitangwa n'Imana, uramenya yuko uzobaho n'ejo ugasubira ukabaho. Zari impanuro za SABBAS NKURUNZIZA. Ufise icubaza canke ico ugomba guterera, urashobora kuturondera kuri 75 546 278, canke ukadukurikirana kuri Facebook. Page ya Facebook ni SABBAS NKURUNZIZA, canke kuri Instagram ni SABBAS NKURUNZIZA. Wowe uri kuraturaba wibuke gufyonda ako gakengeri bisigura ngo gukora subscribe, kugira ngo ubandanye uronka n'ibindi biganiro canke indirimbo dusanzwe dukora. Umwami Yesu n'abampera umugisha, tuzoba dusubira mu kiganiro gikurikira. Imana ibahezagire, murakoze cyane. Advice, ushauri, impanuro.